Mwege mwese mubandanya gukurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu bakenyezi b'indongozi bahurikiye mu migambwe barafise amakenga yuko indinganizo nshasha y'intara ishobora kugira ingaruka ku bice 30% bahabwa n'ibwirizwa nshingiro. Umuhinga yanonosoye ibijanye n'amategeko y'amatora Sayinguvu Numvaneza Serge avuga ko abakenyezi batogira amakenga ko nubwo intara zizogabanuka itegeko ryo ritahindutse. Urunani mpuza masendika mu Burundi CSB rubona ko amasaha yo gukora ku mapikipiki n'amabajaji yo kongerezwa cyo kimwe n'ikirere bakoreramo. Gilbert Nyawakira rongoye urunani afatira ku ngingo zo korosha urudandazwa n'ubutunzi ziherutse gufatwa ku rudandazwa rw'isukari. Idonido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Bamwe mu bakenyezi b'indongozi bahurikiye mu migambwe bafise amakenga yuko indinganizo nshasha y'intara ishobora kugira ingaruka ku bice 30% bahabwa n'ibwirizwa shingiro ko vyo hava bigabanuka. Ivyo nivyavugiwe mu ntara ya Gitega ahariko habera inama ihuza abarongoye imihari y'abakenyezi biyegamiye imigambwe mu ntara yatunganijwe n'ikigo gikahiriza ubwenge imboneza mu Burundi. Muhinga yanonosoye amategeko hajanye n'amatora Sayinguvu Serge Numvaneza avuga ko abo bakenyezi batogira amakenga ko nubwo intara zizogabanuka itegeko ryo ritahindutse. Kaisa Liliane Inamahoro. Mu gitegeko rishasha rigenga amatora rifatira ku ntara nshasha z'u Burundi, abo bakenyezi baserukira abandi mu migambwe barashikirije amakenga bafise kubijanye n'iyo ndinganizo rishinga uburere aho intara zizova kuri 18 zikaja kuri 5 bakabona ko bishobora kugabanura ibice 30% bemererwa n'ibwirizwa shingiro. Aba nabo mu migambwe Ranak, Kodebu na Frodebu bamaze kugabanya ivyo vyose birumvikana ko hazobaho kugabanuka mu bitigiri by'abakenyezi. Dufatiye cyane nk'uko usanga bavuga yuko umukenyezi habamwe umwe mu mukenyezi mu bagabo batatu. Urumva rero kubera ko bitera bigabanuka ibitigiri navyo nyene birashobora kugabanuka. Irya decoupage y'intara izotuma bagabanuka kuko urabona twari dufise abasenateri bari benshi babaye bake, abashinga amateka bazoguma ari babandi. Mugabo twari dufise abakenyezi mu nzego zitandukanye zo hasi, mu bastanteri bari benshi. Urabona abastanteri bazoba ari bake cyane, abastanteri 42. Urumva hazoba harimo abakenyezi bakeyi, no kuvuga yuko ibitigiri by'abakenyezi bizogabanuka. Ariko byobaye byiza natwe twitoje turi benshi kugira ngo n'imiburiburi ibitigiri by'abakenyezi biduge mu nama nshinga amateka bizoshobore kuduga no mu bajenama b'amakomine. Sayinguvu Numvaneza Serge umuhinga yanonosoye amategeko ajanye n'amatora asigura ko iryo gabanuka ry'uburere atasano na rimwe bifitaniye nuko ibice 30% vyogabanuka, ahubwo abahimiriza kwitegurira neza amatora yo ku mitumba kuko bazokwitoza ku giti cabo. Abakenyezi ntabwo babogira, birumvikana yuko intara zagabanutse. Kubera yuko intara zagabanutse nabo bari muri izo nzego bazogabanuka, ariko bazogabanuka bose, arabagabo arabagore bazogabanuka. Kare zari intara 18 ariko ubu ni intara 5. Hanyuma kandi n'amakomine yagabanutse bizobuko nyene kuvuga ariko ibice bari bafise bobo abakenyezi bizoguma ari kwa kundi, bizokurikirana nuko abagize izo nzego bose bagabanutse. Ahubwo twobahimiriza ikintu kimwe, hariho n'ahandi bategerezwa gushira inguvu nkuko twabibabwiye, turiko turabigisha boshira inguvu kubijanye abagize inama z'imitumba
bobishiramo inguvu kuko hoho umuntu yitoza ku giti ciwe kuvuga abakenyezi bo kwitoza rero ku bwinshi hanyuma nabo nyene bagatorana kugira ngo bagire abakenyezi batari bake mu rugo rwego. Amatora y'abajenama b'amakomine abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025 mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka wa 2027. Urakoze Haisa Liliane. Ibikoresho vy'ishure vy'agaciro k'imiliyoni z'ababa 800 mu mafaranga y'amarundi nivyo vyatanzwe n'ishirahamwe FVS abagenzi b'abana ku banyeshure barenga 100 bo mu ntara risanzwe rikoreramwo harimwo n'igisagara ca Bujumbura. Hatanguzwa isekeza ryo gutanga ivyo bikoresho kuri wa gatatu. Caritas Abonimana icegera c'ubuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko hasigura ko ivyo bikoresho nako bigizwe n'amakaye n'amakaramu bihabwa abana bo mu miryango ifise amikoro make kugira nabo boroherwe kwiga. Omando wayo Daniela Umana jya neza ni wowe utuba minisitiri w'indero mu myaka none. Iryo sekeza ryo gutanga ibikoresho by'ishure ngo ryateguwe mu ntumbero yo korosha ibijanye n'indero ku bana bose bisigurwa na Caritas Habonimana icegera c'userukira ishiramwe FVS imbere y'amategeko. Avuga ko abanyeshure barenga 100 aribo bahawe ivyo bikoresho mu ntara 10 iryo shirahamwe rikoreramo mu gihugu cose. Ibikoresho dutanze bigana imiliyoni 721 n'ibihumbi 303 n'amajana 970 bikazohabwa abana barenga ibihumbi 102 n'amajana 475. Ya mashira hamwe twashiraho arababona ni mu kibani wabo nico gituma byoroshe ko babamenya. Abanyeshure bahawe iyo mfashanyo barashima. Bakunda kuduha amakaye amakaramu bituma abavyeyi banje boroherwa kuronderera abandi ko hari n'abandi tuvukana. Baduha amakaye n'amakaramu tuzofashisha umwaka wose biradufasha kwiga no kwandika badufasha kugira amahoro mu ishure. Kana abavyeyi babo nuko bakemeza ko bagiye koroherwa mu mwaka w'ishure bucutangura. Ndanezerewe cyane kuba bayaronse bizomfasha mu gihe bagiye ku ishure gwaruhagarara nogize ko kuronka amakaye ubu uyimana irarunkuye ko ku mutima. Ikiringo nogiye kugura ayo makaye nzoca nshobora kugura ibifungurwa bibafashe bazoca biga batekanye. Kugira uburyo bwo gufasha abo bana buboneke nkuko bisigurwa na Caritas Habonimana icegera c'userukira FVS imbere y'amategeko ngushira hamwe FVS rikorana n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana afasha abana bo mu kibano byashinze mu duce dutandukanye tw'intara 10 rikoreramwo ari nayo bwegeranya. Runani mpuza masendika mu Burundi CSB rubona ko amasaha yo gukora ku mapikipiki n'amabajaje yokongerezwa cyo kimwe n'ikirere bisanzwe bikoreramwo bikagugwa. Jibanya wakira arongoye Runani abivuga afatira ku ngingo zo korosha urudandazwa n'ubutunzi ziherutse gufatwa ku rudandazwa rw'isukari hamwe n'amazu avunja amafaranga mva makungu. Ingingo Runani rukengurukanya wakira Jever kuri mikro ya Mireyo Kanyanga. Kwisukari na twarabishimye cyane tukabishima muri rusangi muri ibi vyerekeye ivy'ubutunzi nta kundi bihugu bitera gukora bikora vyeretse abantu yuko bakora mu bwigenge mu kinofunofu bavuga liberalisme économique. Igihe ushane cyaco muri ivy'ubutunzi navuze ko ndabivuga muri rusange nico bita le dirigisme économique ou l'interventionnisme économique aho leta ariyo yereka inzira itodeka abantu aho baca ico bakora icyambere icyanyuma ariko ivyo ugasanga ntaho bigeza ibihugu mu butunzi. Muri iki gihe turiko turakiganwa ni isi yose ico bita la mondialisation kandi turazi ko bizozana karusho kanini cyane n'abadandaza barabishimye kandi noneho navuze ko mu bizi vy'ubutunzi mbere na jende mu bizi vy'ubutunzi icyo kintu cyuko haba ubwirebange mu bikorwa ibi na biriya na cyane cyane dufatiye ku isukari arabikura hanze bakayikura hanze gusa icyo leta isabwa nuko ikurikirana ngene urudandazo rugenda neza rukurikije amategeko na cyane cyane icyo bita concurrence royale rijya
higanwa ridaciye ritubahiriza ibintu bimwe bimwe nico leta izamwo ikubita agakoni gusa ahandi bagakora mu bwigenge ibi vyerekeye amabiro doshanje n'izindi ngingo zinonosoye cyane zo bandanya na cyane iyo nagira nongere ko kandi nzovuga ngasubiramo nuko abantu bovamwo ubwoba bwo kubika amahera mu nzu yaba amahera mpuzamakungu yaba y'amarundi ibi vyuko amakonte y'abantu kandi dusaba ko ryovubera umukuru w'igihugu amakonte y'abantu agakingirwa muri ivyo mvunja ry'amafaranga bavyorosha n'ibindi byose bavyorosha ugasanga abantu koko bahaye bakora batera imbere igihe abantu bateye imbere n'igihugu cyagitera imbere bateye inyuma igihugu gitera inyuma rero tuvyumve kumwe ibi leta iri kuyafata umurindi iri kuyifata ko n'umurindi mwiza cyane mbere berubirasi birongera ko iyindi ngingo nayo nyene ivuga ikoresha iryo jambo liberalisation aya mabiro babahereje mu mpimba bakabatwara ubutunzi bwabo ni naho bayabutwara abo batwara hari hahomba abo bantu bagahomba n'igihugu ubu rero barabona yuko abantu bokora mu bwigenge amategeko akaratabaremera cyane amategeko akahaba mugabo akaba atabaremera titworaho ku kintu twama tuvuga kandi twebwe amasendika twama tuvuga tuti la lutte continue twarashimye ukuri ariko aravuga yuko amasaha y'akazi yatira kuba menshi mu bihugu nk'ibi kikirondera mu by'ubutunzi abantu bokora amasaha menshi cyane ashoboka nta na kimwe coza kivuga ko moto yotasa 12 mu gihugu kimwe amahoro ntacyo uza ko bajaji ikora gushika amasaha yose ishoboye ivyo dusaba ko ababijejwe mbere ne bavuze ko bafashe iyo ngingo botunganya mu buryo bw'uko ari ivyo vyuma bigira aho bikorera bigene vyiyunguruza bikiyunguruza neza bitariko birica abantu bitariko biratera amazi Amakuru arabandanya bumenyi buke muri bamwe baserukira ugwaruka ku nzego z'intango hamwe n'ugwaruka ruserukira abandi rutazi gukoresha ubuhinga bwa none ni bimwe mu bibazo bibangamiye ibikorwa by'inama nkuru y'igihugu y'ugwaruka mu Burundi Andeme igira neza icegera curongoye iyo nama y'ugwaruka abishikirije mu gigerekerezo ga 12 uko mwaka utashe amakunga himbaza umunsi wahari ugwaruka naho biruko hatomara kugira nama yaterereye mu guharanira ineza y'ugwaruka hamwe no mu bikorwa byo gukingira ibidukikije nko mu bijanye n'ubutungane twarashize imbere yoroherezwa y'ugwaruka cane cane ugwaruka cane cane abakiri bato no kuvuga abana batagiriwe amahirwe yo kwandikishwa hariho nibijanye no kwandikishwa kw'abubakanye mugabo bakirugwaruka mu gisata kijanye n'amagara y'abantu ihuriro ry'ugwaruka rirafise umwitwarariko ku bijanye n'igwirirana ridasanzwe aho twashize imbere umugambi wo guhimiriza ugwaruka mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mu gisata c'ibidukikije hariho umugambi twashize imbere aho ico twise mu rurimi rw'igifaransa un jeune un arbre no kuvuga ugwaruka rwose ruri hagati mu gihugu aho ruherereye rutere igiti ugwaruka ukiri muto aho rero twibaza yuko tuzoba dufise igihugu cambaye turavye ugwaruka ruri mu gihugu kubijanye n'indero hariho ugwaruka rwatewe iteka n'igihugu kugira ngo ruje kwiga mu makungu hariho amahuriro ruhurikiramwo ivyo twita ama association des jeunes étudiants de l'étranger ayo mahuriro bagiye baradutura ibibazo ugwaruka ruri hanze rugira intambamyi rero nyamukuru duhura nazo ni intambamyi ahanini z'ubumenyi zijanye n'ubumenyi tuvuga yuko budakuye canke buke bw'ugwaruka kuko amahuriro y'ugwaruka ihuriro ryacu ry'ugwaruka rirafise abariserukira gushika ku mitumba aho rero iyo duhamagariwe gufasha kugira ngo imigambi ya leta kugwaruka ishobore gushikira umwene gihugu ugwaruka gushika aho ruherereye ku mutumba aho rero biratubera intambamye mu gihe twikoze kuserukira ugwaruka ihuriro ry'ugwaruka ku mutumba tugasanga ubumenyi muri ico gisata ntabwo afise turafise rero ikibazo nyamukuru kijanye n'ubumenyi ariko
turafise n'ico tuzogikorako intambamyi yindi dukunda guhura nayo burya intambamyi y'ubuhinga bwa none ugwaruka ntirurashobora kumenyera gukoresha ubuhinga bwa none nkuko tuvyifuza gutanga iciyumviro kije mu mahiganwa nk'abandi ugaca usanga rero ico ni kibazo ugwaruka ugasanga rurafise imigambi koko mugabo ntibikunda yuko ruja mu ihiganwa kubera uko kubura ubwo buhinga bwa none. Akabari hano duciye turangiriza hano makuru twe twabateguriye ndabashimire mbege mwese mwayakurikiranye ndabifurize no kubandanya mukurikirana ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.